iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu banywanye mwabonye butandukana. Muri iyi saha turabagezaho amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru. Mu Burundi hashize iminsi ibiri umushinjacyaha mukuru wa Repubulika afunguye anketi ku bwicanyi bwahitanye abantu 29 mu Gatumba na Gihanga mu ntara za Bujumbura na Bubanza mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize no mu kwa kabiri k'uyu mwaka. Abushinja umutwe wa Red Tabara kandi arabyita ibyaha by'iterabwoba. Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye. Ivyo bitero vyose uko ari bibiri vyemanzwe n'umuhari w'abagwanyi Red Tabara. Aba nibo umushikizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yitwariye muri parike nkuru y'igihugu. Biragaragara ko abo bicanyi b'iterabwoba bahurikiye mu muhari w'iterabwoba Red Tabara atakine barondera atari kugandagura abenegihugu, atari abasirikare, aho bishe abana n'abenegihugu batari ubagwanya. Kibabaje gusumba nuko mu gitero izo nkwe z'ikibi zigira iterabwoba zagize iburinga zagandaguye umuryango wari wibereye mu kigandaro, ziba zikwegeye kwagirizwa icaha kibi cy'agahomerabunwa mu gushira mu kindi kigandaro abari basanzwe bagandaye. Ubutungane bw'u Burundi burasubiye kwiza abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara, abo babikoranye n'abagize ico baterera kugira ivyo vyaha bikogwe bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane hanyuma hanwe bimwe vy'akarorero. Ibitigiri vy'abiciwe muri ivyo bitero ntibihurizwako. Umuhari Red Tabara wemeza ko wisha abasirikare n'abapolisi 16 gusa. Yamara leta y'u Burundi yemeza ko abishwe muri ivyo bitero ari 29 harimo abajeje umutekano babiri. Aha niho umuhari Red Tabara uhera uvuga ko utemera amatohoza n'ubutungane bwa leta bahanganye. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Patrick Nahimana avugira uwo muhari ariyamiriza iyo nzira y'imitahe mpuzamakungu leta yafashe yo gukemura amatati y'intambara. Nta muntu n'umwe atazi ko mu Burundi ataba ubutungane bwigenga buriho. Ivyo umukuru w'igihugu ntasiba kubivuga. Ntibuhava rero bwigenga uyu munsi. Nico gituma ivyashikirijwe n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika bitaturaba. Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza adahengamira ku ruhande rumwe canke urundi. N'amatohoza yokorwa n'umugwi utobugizwe n'abarundi gusa. Dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu tugaheza tukawusigurira neza. Nayo ivyo kutwita amazina yishakiye ivyo nta kintu na kimwe bivuze. Twateye ibirindiro vya gisirikare, rero twe n'abanyagihugu twagiye kwica, ntitwokwica abo turiko turagwanira kubohoza. Umushikizamanza mukuru wa Repubulika ntiyerekanye amazina y'abarungikiwe imitahe mpuzamakungu y'ubutungane abaribo, gusa yasiguye ko arabarongoye uwo muhari. Ico bikoze hasanzwe hariho iyindi mitahe ibiri ibiro vy'uwo mushikizamanza mukuru vyarungikiye umunyepolitike Alexis Nduhije. Parike yavuze ko ariwe arongoye uwo muhari Red Tabara. Bamwe mu banyepolitike b'abarundi nka Leonce Ngendakumana wo mu mugambi wa Nyafrodebu yagiye mu biganiro yarusha vyahagaritse intambara mu myaka y'ibihumbi 2000, abona ko umuturama ari biganiro vyohuza izo mpande zihanganye. Twaraciye mu ngorane nyinshi muri iki gihugu zirimo n'ingwano uko nyene. Harigeze kuba mbere igihe hari imigwi indwi igwana n'igisirikare cya leta. Turaganira turashaka ku masezerano y'Arusha ashira imbere ibiganiro. Ayo sezerano y'Arusha yategetse yuko umuntu wese azoba afise ivyo akingira canke ivyo asaba canke ivyo yipfuza ategerezwa kubicisha mu nzira y'ibiganiro, kuko twasanze inzira y'intambara abantu bagapfa cyane ugasanga hariko hapfa abatari muri izo ntambara nk'ugwaruka abana bakiri bato n'abakenyezi. Ni kuki leta nabo bavugwa ko batera batokwisunga iyo nzira yo kuganira bakagomba gusubiza igihugu cacu mu maganya mu marira. Ico bikoze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntabikozwa. Mu kiganiro aheruka guha abanyagihugu n'abamenyesha makuru mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ari mu ntara ya Cankuzo, Perezida Ndayishimiye yavuze ko ataco boganira n'uwo muhari umugwanya na leta yiwe. Jesse numva nk'ubu bosabiki ngo kugandeke kwicura uyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu,
baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bava iyo abashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu mugabo murabona ntavyo bagiye baja kwica birateye isoni. Uburundi bwagiriza u Rwanda kubika no gushigikira uwo muhari, u Rwanda nabwo rukavyamirira kure. Yamara uwo muhari igihe cyose ugaba ibitero ku bice biri ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ndetse wemeza ko ariho hari birindiro vyawo. Icongeye ko amasoko y'ijwi ry'Amerika yemeza ko u Burundi bwarungitse batayo y'abasirikare barenga 1000 mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurondera no kubuza uwo muhari gutera Burundi. Pierre Clavin Nkuru ku bw'ijwi ry'Amerika. Voice of America, ijwi ry'Amerika rihuza abantu diaspora. Ijwi ry'Amerika tuve mu Burundi tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo kuwa gatanu amashyirahamwe y'abagore yo mu burasirazuba bw'igihugu yakoresheje imyigaragambyo muri Kivu ya ruguru. Bari bazinduwe no kwamagana amabi yo gufata abagore ku ngufu yabaye intwaro y'intambara. Ni inkuru ya Jimmy Shukurande Bakomera uri i Goma. Ayo ni amajwi y'indirimbo aba bagore baririmbaga ubwo bari mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma. Ni amashyirahamwe atandukanye y'abagore yo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu myigaragambyo yatangiriye kuri rond-point ya Instigo mu muhanda mugari uva mu mujyi rwagati werekeza ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru. Mu myenda y'umukara abandi mu bigunira, aba bagore bavuga ko batewe impungenge n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwabo mu duce twibasiwe n'intambara harimo teritwari ya Masisi na Rucuru. Aba kandi bari bafite impapuro zanditseho amagambo yuzuye agahinda agira ati: turambiwe ubwicanyi bw'abasivile muri Kongo, turambiwe ifatwa ku ngufu no guhohoterwa kw'abagore, turambiwe ubujura bw'imitungo kamere mu gihugu cyacu. Tshisekedi gira bwangu garura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Aya mashyirahamwe arimo Mwanamke Sujaa, Sauti ya Mama Mukongomani n'andi atandukanye yari yitabiriye imyigaragambyo avuga ko kuva aho intambara zuburiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abagore 25,000 bamaze gufatwa ku ngufu, abandi 50,000 bakaba barakozwe n'ibikorwa by'ihohoterwa bitandukanye. Aba bagore bavuga ko ibi biterwa n'umutekano muke ukomeje kwiganza mu duce dutandukanye two mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu ni Madamu Pasi Mubalama, umuyobozi w'ihuriro ry'aya mashyirahamwe. Si kama vile wa mama hatupendi vita, kwani sote tunajua. Mu by'ukuri abagore bo muri Kivu ya ruguru ntabwo dukeneye intambara habe na gato, kuko intambara zahitanye abantu bacu cyane. Abagore twafashwe ku ngufu kandi ibyo byose biba guverinoma yacu irebera, nta kiri kubikoraho. Abagore bagera ku 25,000 bose bamaze gufatwa ku ngufu, abenshi muri bo bakaba bagaragara hano muri Kivu ya ruguru. Ibyo bidutera agahinda cyane rwose, niyo mpamvu uyu munsi twahisemo kuza ahangaha ngo tubwire umukuru w'igihugu ibibazo duhura nabyo, kuko ifatwa ku ngufu ry'abagore 25,000 ni ibibazo birenze. Karibu 25,000. Aya mashyirahamwe avuga ko leta ya Kongo ikomeje guceceka cyane ku birebana n'ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abagore. Barasaba Perezida Felix Tshisekedi kurangiza imitwe yitwaje intwaro iteza umutekano muke mu banyekongo, bityo bikagabanya izamuka ry'imibare y'abagore bafatwa ku ngufu. Mwanamke anateseka, anabakwa, anauawa. Abagore bo muri Kivu ya ruguru bafatwa ku ngufu, babayeho nabi, baricwa n'ibindi bibi byinshi bakorerwa, ariko ibyo byose guverinoma nta kibikoraho. Kuza ahangaha ntabwo bisobanuye ko turi mu mukino, oya rwose, ahubwo twaje kwerekana agahinda kugira ngo abayobozi babishinzwe bave mu byo barimo, bibatesha umutwe, ahubwo bite ku mugore w'umukongomani, cyane cyane umugore wo muri Kivu ya ruguru, kuko turambiwe ubuzima nk'ubu ngubu. Amarira ni menshi cyane kuri twebwe abagore. Kama nabo bataona vrema imachozi ya bamama. Iyi myigaragambyo yakomereje ku biro by'ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru, aho bashikirije ibaruwa yari igenewe umukuru w'igihugu Perezida Felix Tshisekedi igaragaza agahinda batewe no kubona ibikorwa by'ihohoterwa byiyongera. Umuyobozi w'intara General Peter Chirimwami yabasezeranije ko ubutumwa bageneye Tshisekedi buza kumugeraho vuba byihuse.
muri bo kandi harimo abagore b'impunzi bahunze baturutse mu teritware za Masisi na Rucuru. Umwe muri bo twavuganye ni Madamu Niyonsaba Joseline wahunze aturutse mu gace ka Kirorirwe muri sheferi ya Bashali. Afite agahinda kenshi aterwa n'ibibera mu gace yaturutsemo. Impamvu turangaha twaje kuririra ubukuru bw'abayobozi, twewe turi impunzi ariko turatesetse cyane kuko mu nkambi ntabwo tumerewe neza, twahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ababyeyi turabakwa byo bita ngo ku ngufu cyangwa se gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Turukurira cyane kubera abana bacu ntibakiga, n'abana bacu b'abangavu bari kwiyahura ku bagabo kugira ngo bahereze udufaranga dutoya barebe ukuntu babaho. Vrema turukurira guverinoma cyane itwumve kubera turatesetse cyane, turi gusaka amahoro tutaha iwacu. Muri iyi myigaragambyo kandi ijwi rya Amerika yavuganye na Madamu Furaha des Anges, umwe mu bagore bahunze imirwano. Uyu ari mu bafashwe ku ngufu ubwo yajyaga gushakisha ibimutunga hamwe n'umuryango we. Yatangiye atubwira uko byamugendekeye. Twageze n'Igoma, nta mafaranga dufite, nta mwenda tugira, tujya gutashiriya mu parake nimbari Shove n'Inyakagina. Ducangayo abasore bafite amambunda n'ibikoni baradufashe. Twari turi twiruka tuvuye Masisi tugeze mu nzira, abasirikare baradufata bakakuraza imbere y'umugabo wawe n'abana, bagakura imyenda bakakuraza umugabo wamuziritse hariya. Sinzi nima twavuga iki, turi gusaba ku perezida wacu w'igihugu amenye ko aratugenza, nimba aratugarura iwacu, nimba turajyaye ndahandi tufite. Uretse we hari n'abandi bagore bavuga ko bahohoterwa cyane, bakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu, bizezwa guhabwa ubufasha, abandi bajya gusabiriza mu ngo z'abishoboye hagati mu mujyi wa Goma. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023, raporo yasohowe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières, ishami rya Kivu ya Ruguru, yemeje ko abagore bagera kuri 70 bahunze imirwano bafatwa ku ngufu mu cyumweru kimwe. Icyo gihe MSF yasobanuye ko abafatwa ku ngufu batabona ubufasha bukwiriye buturutse kuri guverinoma ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ayita ku bagore muri Kivu ya Ruguru akomeje guterwa impungenge n'ihohoterwa cyane rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore mu burasirazuba bwa Kongo kuva aho imirwano yuburiye. Jimmy Shukrani Bakomera, ijwi rya Amerika, Igoma. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Muri komine Mutimbuzi hari umugabo ukiri muto uvura amarozi akoresheje imiti ya gakondo, ahaba abamugana bamwita muganga. Inkuru ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti zayi mu Burundi, muragizwaho na Desire Hatungimana. N'umugabo w'imyaka 40 yahoze akora akazi k'ubushoferi, ava ku mutumba Nsove wo muri komine Mwumba intara ya Ngozi. Ugeze ku muhana haba ku mutumba Ntegarokare muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura, ubona abantu batari bake muri ico kibanza. Bamwe baratonze hanze, abandi bicaye ku dutebe tureture turi mu kazu akoreramwo. Jean-Marie Nkurunziza nawe yicaye ku gatebe k'isheze imbere yabo, hejuru ni ruhande yiwe hamanitse imiti akoresha. Muri abo baraho hari bamwe baje kwivuza, abazanye abana babo ubona ko bakiri bato cyane baje kubavuza, abakuze baje kwivuza ubwabo, abaje gusuzumisha ko umuti yabahaye wabakijije ishano, n'abandi bahagaze bariko bararaba batamariwe. Akanya gato gahera niko ubona ngaho imoto zururutsa abantu, hari n'abaza n'imodokari zabo. Abenshi baza n'abavyeyi bahetse abana bakiri bato bari mu rugero rw'inzoya, hamwe rero n'imiyabaga n'abakuze, haba ku ruhande rw'igitsina gabo n'igitsina gore. Mu Burundi bimenyerewe ko abavuza bene iyo miti kama arababa bahumuye. Urabona ko namukuye kwa muganga byari byase. Hanyuma wa mwana shira mate Jena je ko adacira urumva bica bigorana. Abana ako rero
mu kugakoresha koresha aka koresha inyuma. Abo n'abagwayi bicaye mu kazu akoreramwo kugira ngo abapime. Jean-Marie Nkurunziza mu gupima abagwayi bamwituye abwira umugwayi agacira amate ku kiganza ciwe nawe agashiramwo agafu ubona ko gasa n'icatsi kibisi nk'uko twavyiboneye. Ufise ivyo bita ishano nk'indwara ya mate ari mu kiganza c'umugwayi aca hinduka amaraso. Ku utarifise nawe nta na kimwe gihinduka. Tumubajije niba ivyo akora amareba, yatubwiye ko ivyo akora ari imiti kama. Jewe nta kintu gihamuye nkoresha. Urabona ko nkoresha ibyatsi, ndakoresha sharubo active, iyi niyo duhingura, ndakoresha umuti w'ibyatsi kugira ngo uyu ni wo kuvura ibintu by'ishano nkawukora neza, nkakoresha umuti w'ifu nawo nyene ukavura ibintu by'ishano cyangwa nkavura igitigu. Amaze kutubwira uko twegereye ababanyi, abaje kwivuza, abaje gusuzumisha n'abandi bibereye mu kazi kabo ariko bigeze kwivuriza iwe, bose bavuga ko uwo Jean-Marie Nkurunziza abavura bagakira. Kuva mu 2020 ishano ryari ryarangiriye nabi, ndagerageza kuja kwa muganga hashoboka, mbere no muri kira naragezeyo ariko akambwira ko atangwara mfise. Hanyuma uyu muganga nyene we havuye amba hafi arankurikirana, ubu nabwo yoshira ku gipimo nta kimenyetso na kimwe c'ishano mfise. Oje barigeze kumpishano byarikomeye cyane, nagiye ku bavuzi benshi baramvura mugabo biranga, ariko ko naje merewe kuri we yaramvuye kandi bukeye numva merewe neza. Iyo uje kuri we uko umerewe nabi mu minsi 2 biba byaheze ntusubira kumererwa nabi. Cyenda abantu baza kuzara abantu bashika kuri 3 bari bameze nabi cyane gose, bari barishana, ubwo nta kibazo bameze neza cyane gose. Godefroid Ndiho kubwayo numwe mu ntwaro ku mutumba wa Ntega Gihora, nawe aremeza ko Jean-Marie Nkurunziza ariko arafasha abanyagihugu muri ibi bihe by'indwara y'ishano. Nk'abatware aradufasha cyane, yaje hageze kuko twari turenze aratuvura. Nk'akarorero nka jewe bari bandotse aheruka kungarurira ubuzima ko nari nsa n'uwapfuye. Tubajije kandi abantu bamubona n'abamwivuza ko uyu mugabo Jean-Marie Nkurunziza biboneka ko akiri muto, atobara umupfumu. Bose bavuga ko atavyo baramubona ko canke ngo agira n'ikimenyetso cyo bibereka. Uyu muganga wacu si umupfumu kandi kitwereka ko atari n'umupfumu, ntigera duha umuti utongerewe kandi ibyongeye atuvurira ku mugaragaro bose babona. Uwavuga ko ari umupfumu yoba yihenze cyane gose. Abagore mu majwi yabo kwijwi ry'Amerika. Buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori. Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi ry'Amerika. Mu muryango, mu iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga. Guhijira mu mugore no kwiteganyiriza. Ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cya mbere ku mibereho y'abagore mu karere k'ibiyaga bigari cyerekeye abagore bakora isuku ku mihanda yo mu Rwanda. Kigali, Eric Bagirubusa. Madamu Mariam Muhimundu w'imyaka 32 y'amavuko ni umubyeyi w'abana 5 aba mu mujyi wa Kigali. Mu masaha ya mu gitondo ijwi ry'Amerika rimusanze ahazwi nko kuri Tapi Rouge i Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge akora amasuku ku muhanda. Akaza amazemo imyaka 7 kandi akesha amaramuko, ni umurimo ahuriyeho n'abatari bake. Akazi ntago mwinubira kandi iriye abana imyaka 7 yose nkamazemo karamfashije. Muhimundu akorera amafaranga 50,000 ku kwezi, hafi amadolari 40 y'abanyamerika. Cyo kimwe n'umugabo we bahuje akazi, ariko umugabo we agakorera mu Kiyovu agahembwa amafaranga 30,000 atagera ku madolari 25 ku kwezi. Mutesi ibyo 80,000 bibatunga bite? Karamfasha, hari igihe ngurira abana imyenda, nkabarihira amashuri, no mu rugo nkagura udukoresho dukeya tumwe na tumwe, ariko iyo utayasevinze nta kintu yakugezaho.
ku bakora uyu murimo wo gusukura imihanda yo mu Rwanda bibasaba ko barya rimwe ku munsi, ku kazi batangira saa 12 za mu gitondo kugeza saa 10, byibura amasaha 10 ku munsi. Ubusanzwe umukozi wa leta mu Rwanda yemerewe gukora amasaha 8 ku munsi. Nubwo bakora uyu murimo bavuga ko umushahara ari ntica ntikize, Muhimpundu yumva gusukura umujyi bimuteye ishema. Iyo mbonye aho bamaye hasa neza, nahasukuye nta bipapuro birimo, nanjye numva mfite imbaraga, mvuga ati niyo abayobozi banyuramo baravuga ati uyu ni umukozi ukora neza. Kuri bagenzi ba Muhimpundu ariko ni ikinyuranyo. Madamu Chantal Mukansoneye ni umubyeyi w'abana 3. Uyu nawe ahembwa amafaranga 50,000 agomba gukodeshamo inzu y'ibihumbi 15. Kwiteza imbere kuri we ni nko gukora umuhigo utageraho. Ikintu kigaragara nuko abana banjye nakagiyemo bakiri bato bakaba barakuze basha kubahahira, ko ibindi byo ntacyo wakora. Urabona ayo mafaranga ni make, ntago wabasha kuvuga ngo waguramo igare ko washyiraho umuntu wajya gwa n'icyo gihumbi, umva ntago byashoboka, ni makeya. Ariko iyo wabashije kugaburira abana bakarya, nabyo bishimira Imana ko wabashije kubona ko kuri cy'abana barya. Ijwi rya Amerika yanaganiriye n'abakora imirimo y'amasuku mu mihanda ya Kiyovu. Uyu mubyeyi utifuje kugaragaza imyirondoro ye afite abana 2, amaze imyaka 10 akora uyu murimo, ahembwa amafaranga 30,000 ku kwezi. Twifuje kumenya uko atera imirwi uyu mushahara yiti ntica ntikize. 30 nyine dukuramo inzu. Mfite umwana w'umukobwa udoda, ni upfa kumfasha, nanjye nkashaka inzu asigaye tukayahahisha. Tuba dushaka umujyi ukeye nuko batadufasha ngo natwe batuzamure badushyire hejuru. Ukora aka kazi ubona hari aho byakuvanye bikugeza ahandi? Nta kintu ndakuramo muri aka kazi. Uyu mubyeyi agasanga hari icyagombye gukorwa ku mushahara wabo mu mugambi wo kubahindurira imibereho. Tuvuganiye rwose Imana yaguha n'umugisha kuko turarembye. Nese gukora amafaranga 30,000 ku kwezi, wishyuramwe inzu, ushaka iby'abana barya, ushaka abana ko bajya ku ishuri, ayo mafaranga yazakugeza ku kintu yakugeza. Ijwi rya Amerika mu gushaka kumenya imibereho y'abagore bakora amasuku mu mihanda ntiyagumye mu mujyi wa Kigali gusa. Madamu Saverine Kangabe akorera akazi ke mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Umushahara we w'ukwezi ni 2,000 birutwa n'imyaka 28 amaze avutse. 25 ndayahahisha, ariko nyine nabwo abaza mu muriro nta kintu amarira pe. Muriro gute? Nta kintu amara, 25 nta kintu maha nyine ngo ubone ngo birafatika, kubera ko hanze ibintu birahenda, 20 nta kintu kiguze. Mwenda natwe dufite umushahara ugaragara, byagira icyo bitumarira twana kizigama. Ubutegetsi bw'u Rwanda bushyize imbere gahunda zo gukangurira abagore kwiteza imbere mu nzego zigize ubuzima bw'igihugu zitandukanye. Gusa abakora iyi mirimo yo gusukura imihanda bo bagasanga hari ibiki babereye ingume. Ni kandi ko kugira ngo umuntu ye kwirirwa mu rugo kandi n'inzu y'abandi kubaza kugira ngo uzabone ko wishyura nyir'inzu. Abakora iyi mirimo bose babona akazi binyuze muri za kompanyi za ba rwiyemezamirimo baba baratsindiye amasoko. Amafaranga ni make, ntabwo umuntu ashobora kuba yayakorera umunsi ku munsi, ukwezi kugashira ngo abe yayitungamo muri uyu mujyi muri iki gihe. Ariko tubasha kubagira inama, nubwo ari make ntabwo washyira amaboko mu mufuka ngo ureke gukora kuko umushahara ari mukeya. Ubu ni Bwana Fabian Nirembere ushinzwe ubugenzuzi bw'amasuku muri Comfort Safaris Limited ikora amasuku mu karere ka Nyarugenge. Bwana Nirembere akavuga ko ababona agashahara gato bagombye kwisunga gahunda zo kwizigamira bahereye ku mafaranga make make. Bahembera kuri banki azafata 39,500, nibura nk'umwe afate 39 ayo 500 yizigamye, kuko iyo utizigamye uhora muri cya kintu cyo kuba uri muri krize yo kubura amafaranga. Ikiboneka nk'icyita rusange kuri aba bagore bakora umurimo wo gukora amasuku ku mihanda, hafi ya bose babayeho bakodesha. Ukodesha inzu y'amafaranga menshi ntarenze 15,000. Ikindi bahuriyeho cyane ni abagore batabashije kwiga amashuri yabafasha kubona indi mirimo yabinjiriza umushahara utubutse. Umujyi wa Kigali nk'umurwa mukuru w'u Rwanda uza ku rutonde rw'imbere rw'imijyi isukuye, ari nayo mpamvu no hanze y'imijyi hagenda hagaragara bakora amasuku ku mihanda. Bagira Ijwi rya Amerika i Kigali. Mwakoze kuba mwaduteze amatwi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: iyaseseye ntiyugururirwa. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo mudukurikira no kuri Facebook no kuri YouTube VOA radiyo yacu. Mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki, maze rero mugire weekend nziza.